Madrid n'urukino tuza kuganira ku mwanya ukwiye kiki wavuze ibintu byinshi uragenda hano hose havugwa inkino ugasanga nta kindi kintu kiriko kiravugwa atari amakuru ya ruriya rukino turaca muri za statistike zaranze urukino turagenda mu busesanguzi turagaruka mbere no ku majambo yagiye ashikirizwa naba nabariya ajanye n'uru rukino rwaraye rubaye rero reka duce mu gihayanishwa gatoya uragomba kumira amate nye cyane tugiye kurukino rukomeye reka ndakomirira amate ukwega impwemu anye n'urukino rwaraye rubaye hagati y'umugwi wa Arsenal hamwe n'umugwi wa Real Madrid bamwe bati Hala Madrid abandi bati North London forever iyo rero ni amwe mu majambo akora muri mu byivugo by'ino migwi cyane mu mugwi wa Arsenal nibo bafise byinshi bovuga kuri uno munsi kiki urukino rwaraye rubaye hagati ya Arsenal na Real Madrid reka gatoya tubanze duce muri mu bintu byashoboye kuranga runo rukino imbere gatoya ariko kiki dutangwa tubisesangwa canke dutangore muri historique na statistique basuru bibutse sawa Real Madrid inyuma yo gutsindwa n'umugwi wa Arsenal ibitsindo 3 kubusa no kuvuga ko kiki Real Madrid yaheruka gutsindwa muri first leg ibitsindo 3 canke birenga muri saison ya 2012-2013 vakina n'umugwi wa Borussia Dortmund shogiye uitwa Lewandowski yabatsinze ibitsindo 4 wenyene Arsenal yatsinze urukino rwabo rwa 12 muri knockout ariko kandi urukino batsinze mu ibitsindo 3 muri first leg ya knockout no kuvuga mu rukino rwa mbere bamaze kuja muri ibi byo gukuranamwo yabaye Ligue ya 12 Arsenal itsinze 3 mu rukino rwa mbere inshuro 11 yabikoze yashoboye kurengana wabitahu inshuro zinga muri inshuro 10 nukuvuga Arsenal urukino rwejo 3 kubusa yabaye inshuro ya 12 ibikoze aho itsinda 3 canke birenga mu rukino rwa mbere imbere yuko bakino gusubiriza ariko muri izo 12 urumva urugogo rwo gusubiza ntiruraba muri kahise mugo zibaza baba baharuye zabaye zose igihe cyose Arsenal yatsinze 3 canke birenga ntiyigeze kugwamo no kuvuga ntari montada bigeze bayigira ko yamaze gukora ivyo Real Madrid batakaje urukino rwabo gwa gatano muri ino sezo muri Champions League ivyo byaheruka kubaho Real Madrid tsindwa match zitano muri sezo ya 2021 kica ba Ronaldo ntiyabwaze 2001 ntiyari bwaze muri Real Madrid nenoze ko yaje après 2002 avuye muri Inter 2000 Ronaldo Luis Nazario yaje muri Madrid 2000 après mondial 2002 atangwa saison 2022-2023 urumva kiki ivyo byaheruka ico gihe aho Real Madrid itsindwa match zitano muri saison imwe bon reka rero tugende ku bakinyi batanguye muri runo rukino David Raya mu igori rya Arsenal Julien Timber yari muri bane binyuma muri systeme ya bane 3-3 William Saliba Jacob Kivior hamwe na Miles Lewis Kelly abatatu bo hagati harimo Thomas Partey impande ziwe hakaba hari Declan Rice hamwe na Martin Odegaard Bukayo Saka Mikel Merino hamwe na Gabriel Martinelli ku ruhande rwa Real Madrid muri systeme ya bane babiri hariyo Thibaut Courtois David Alaba Antonio Rudiger Raul Asensio na Fede Valverde Jude Bellingham Kamavinga Luka Modric hamwe nande na Rodrigo bari bane bo hagati Vinicius Junior hamwe na Mbappe bakaba bari kubusatirizi bwa Real Madrid abasubiriye abandi muri Arsenal hariyo nka Leandro Trossard
Ben White na Kieran Tierney. Mu gihe ku ruhande rwa Real Madrid abaje mu kibuga ni Brahim Diaz, Fran Garcia hamwe na Lucas Vazquez. Arsenal rero ikaba yarangije urukino kiki itsinze ibitsindo 3 ku busa bwa Real Madrid. Declan Rice igitsindo ca mbere ku munota wa 58 ca kufra yakaga iteye n'ubwoba. Ku munota wa 70 yindi kufra Mikel Merino ku munota wa 75 aza gushiramwo igitsindo ca gatatu. Eduardo Camavinga yashoboye kuronka ikarata itukura ku munota wa 94. Ibyo rero ni bimwe mu bigize urukino cancane uhereye kuri squad zashoboye kuba. Reka tugire ko turabira hamwe n'ama statistike yaranze urukino kugira ngo twinjiye mu busesanguzi vyoroshe vyose nk'umuntu ataravye urukino dushobora kubimusigurira neza. Duhere ko mashot amwe yo muri rusange. Arsenal yateye shot 12, Madrid batera shot 9 zimwe zivanze vyose. Izagiye mu igor shot on target urabaho Madrid yatango kurushirizwa. Real Madrid yateye shot on target 3. Nyaza ko arimwo 2 za Mbappe wenyene. Mbappe yateye. Kuko ariyo yateye mu musogonda wa mbere w'urukino. Kuko harimo 2 ziwiwe ni bazanye Yaraye. Hanyuma Arsenal yateye tirikadre 11. Yumviye. Ni kuvuga imipira yashikiriye kurutwa kayihagarika ni 11. Arsenal yagize possession 54, Real Madrid 46. Pass Arsenal zo gutembereza bagize amapass amajana 489 mu gihe Real Madrid bagize amajana 436. Pass rero zimwe uziharuye rero mu ma pourcentage zimwe ziba zatewe, izi pass zatewe no kuvuga bo bateye amapass ku bice 89 kuri 86 bya Real Madrid. Amakosa yakozwe n'abakinyi ba Arsenal na makosa 8, Real Madrid bakoze amakosa 9. Ikarata rezo umuhondo zabaye mu rukino ni karata imwe ya Arsenal hamwe Real Madrid baronse ikarata imwe mugaye havuye ivamwe rouge yabonetse rero ni imwe mu rukino nk'ibisanzwe. Offside zibiri za Real Madrid, corner 5 kuri 3 za Real de Madrid. Kiki ivyaranze urukino mu buryo bw'ibiharuro nivyo. Urukino ruratanguye Arsenal contre Real Madrid. Turetse ivyo twavuze jo. Nurukino rwatanguye ruguha ishusho imeze gute mu minota ya mbere. Uru rukino nkuko waciye ku masatike ku vyabaye vyose n'urukino ubona yuko mu gice ca mbere ni gice catanguye twabona umugwi wa Arsenal mu minota 10 ya mbere. Arsenal yagereza gukina umupira ariko vyaboneka yuko Arsenal isa nko kumenga iri kuyatinya kuraba mu maso mu Real Madrid, ariko still bakagira ikintu nabonye batangura ko ciza cyo kugira contre attaque. Navuga ko kugira pressing kuri Real Madrid. Real Madrid nabo ntibigeze baronka akaryo keza ko kushobora gutera amapasi menshi, ariko Arsenal yo yabigira. Ariko Arsenal mu minota 10 ya mbere ukabona yuko bagitinya gushobora guhangara Real Madrid. Hagiye araca iminota 15 20 vyaboneka yuko Real Madrid yajivuga ati Arsenal c'est une équipe izi gukina iri wabo itembereza umupira. Wabonye ko bagize block bagira marido abiri, ukabona yuko aba Modric basubira inyuma bahagira iyo block ya mbere, block ya kabiri kuri defense. Vyagoye cyane gose Arsenal ko ishobora gutobora izo block, kuko Arsenal ikintu yari yiteze cyane gose ni aba wingers nababwiye baba area babo. Ndavuga Martinez na Bukayo Saka, abo nabo batanguye urukino igice ca mbere basa n'abantu bari timide. Reka tubigenda mwo bukebuke. Tunafashanya. Equipe ya Arsenal na Real Madrid batanguye bagaragaza ko bagiye abakine mu rubu buryo. Wabona ko Real Madrid baje kumwe twamye tubivuga canka abantu bose bamye bavyiteze. Baje batagomba guhangana na Arsenal mu buryo bwitwa possession, kuko barazi yuko Arsenal ikina kandi iri wabo iri muhira uzurabe no muri Premier League nibo bafite possession iri hejuru. Ukabona rero yuko Madrid
na formation yabigaragaza formation bagize urumva ni 4-4-2 wabona ko bagira mire zibiri hanyuma bagaca baza gutegera kuri contre attaque za babiri babo b'imbere ari Vinicius Nande na Mbappe Arsenal rero icabaye kiki nuko wabona ko bafise possession mugabare kuriwe na Madrid kubera ko Madrid beretse ko ije kugirane kwicara inyuma si Arsenal baje bafise possession bagomba gukina kwa kundi basanzwe bakoresha possession yabo akantu wavuze kakomeye cyane kagaragaye yari yo timidity wabona ko Arsenal ico cize ritagifise kuko vyagaragarira he uri kuraraba nk'urukino umukinyi yitwa Thomas Partey yagize mu gice ca mbere hari ivyo atashobora kwerekana abakinyi rero ba Arsenal mu minota ndavuga mu minota ya mbere y'urukino wabona ko ari umuntu ashobora kugira ikintu akoze ubona nyene ko kwako katimidita atagafise yari umwana yitwa Miles Lewis Kelly niyo mukinyi ashobora gufata umupira akabona nyene ko imbere yiwe hari abantu babimugabo ashobora gukoresha ububasha bwiwe akabinjira mwaga agatera aje imbere umwe twita gusohora umupira kuko urazi yuko Arsenal kiki ikina mu buryo ejo wamye bivuga cyane wakunda kubisiga ngo ni batatu basigara inyuma nukuvuga iyo bafise umupira yaciba 3-5 umukinyi wabo w'ibubamfu Lewis Kelly canke Zichenko niwe nakunda kubona yabikina neza cyane acacika nimero 6 nukuvuga ni systeme yabo yo gucreate surnombre nimero 6 abaye Lewis Kelly bica bituma Thomas Partey yigigwa imbere gato bagaca bagira abakenyi babiri uwitwa Odegaard na Declan Rice bakunda gusabira imipira ku mpande zibiri zitandukanye Odegaard akunda gusabira imipira ku ruhande rw'iburyo hanyuma ntuzenya Declan Rice agaca asabira imipira ku ruhande rw'ibubamfu sasa Real Madrid kujya kuno babagiza ayo mabloke y'ukuvuga ngo bazibire Saka cyane no witwa Martinelli iyo surnombre rero ya Odegaard na ntuzi iratuma bagira amantuzenya ayo manu uwitwa Bukayo Saka nk'iminota 5 canke 10 ya mbere wabona kumengo je natangwa kwikanga ko peut-être ari forme abutse kuko tuze garutse kuko yahura na Alaba ukavuga uti konzi Alaba ari umuntu afise imyaka myinshi Alaba maze igihe adafise forme Alaba akaba ari umuntu atakisha aheruka gukina muri uriya mwanya kera uriya mwana débordement ari karazibura kubera iki muga après 20 minutes twabonye atangura gutanta tentative ziwe zibiri yagize inyuma yukureka bimwe byo gufata umupira gaca urekura zose zaciye imbere y'igori ahubwo kiza kuba ikibazo cha kimwe cyo kuvuga ngo Arsenal barabuze umuhataka by'ukuri kuko iriya presence kiki hariyo kintu bita umuntu akora ko gusa kabisa ari buriya bahataka kiki ngo bagira ikintu bahora bagira ikintu citwa ngo sinze kumotegwa kuvuga ati kumotegwa n'umupira urakoze cyane no kuvuga kumotegwa kuraba action umuntu afise umupira akibwira imbere anakuye kuba muga aho ujya umuntu ashobora kubagiye gushira uwo mupira ico kintu rero Bukayo Saka yatevye kugikora muga kabiri yakigerageje yawe ko bikunda niyo byamuhaye icizere aravuga ati yatanguye atinya Araba aravuga ati uyu n'umukinyi nzi afise experience jewe ndabona yuko ntuwagara impande yiwiwe ariko mu mpera za premier mita wabonye yuko iyo débordement imwe yagize abonera kunze avuga ati ibi bintu birashoboka gushoboka ariko ngarutse inyuma ive sino mu mpera burya yabikoze imbere gato ariko ngarutse inyuma kuri premier mita Arsenal uko navuze yuko yatanguye iri timide nivyo yatembereza umupira ariko bamwe yari yiteze nabakubwiye Bukayo Saka na Martinelli bari timide ariko ni Arsenal premier mita yatakaje imipira umukinyi yitwa uyu mukinyi wa Real Madrid Kamavinga yari kipe imipira myinshi ama pass ya cha hagati y'ama transition meza ya rekipera menshi akoze cyane muri ubwo buryo twayiko tuvuga bwa formation wabona umuntu ari kabukoramwo neza ko ari inde ko ari Kamavinga premier mita yabujije y'ama pass acha hagati ubona yuko ashobora gushikira Odegaard cyangwa shikira Bukayo Saka yose ya rekipera biboneka yuko batango gutakara baratakara bavuga ati mbega none Odegaard premier mita twamubonye
kubera imipira ntiyaramushikiye ntiyashobora gukinisha yakora imipira mugabo ntabwo ya crea dance yes kuko zone yisangamwe nimwe irimwe abakinyi benshi ba Arsenal wabona ingene yamanuka Modric ariko rafashanya na Kamavinga turazi yuko Bellingham wewe ari umukinyi kabisa afise izo pumo zo kuzariruka inyuma n'imbere rero cumvikana yuko ni match premier mita Real Madrid yavuze ati mwene mutembereza umupira ariko twebwe nga turabafata kuko bavuze bati Arsenal Ancelotti muri kintu hari yateguye avuga ati mukaza kuza murataka uyu mugwi Arsenal mushaka gusanga mugize ibibazo kubera uyu no mugwi uzi gutembereza umupira bugingo nko kwataka vyobagora batangura kwireserva buhoro ariko igice ca mbere kirangira bo babonye yuko hari ikintu kimwe kiki gato tutoreka ko kuvuga muri iyo debi y'urukino kuko kiraza kubitandukaniro yaho Arsenal yakuye intsinzi twabona ikintu citwa panique kuko Arsenal wabona ko batakaza imipira mu gice cambe muri ya minota batakaje imipira kabisa nikimenya occasion Madrid yaronse mu gice cambere zose zaba ari kado bahawe na perte de balle y'abakinyi ba Real Madrid ba Arsenal reka ndagwa karorero sinzi nyimba wibuka umupira buriya rero na Mbappe ntiyabaniye Real Madrid ku mugoroba we kuko kiki uriya mupira Bukayo Saka nibyo ndiko nakubwira uri kuraraba ukuntu Arsenal yasozereye urukino niyo mpamvu ngavye ko tugasinyala ko kana urabona ko bari abahungu baje bafise uryo hungabana turiko dukina na Real Madrid kanga kugashikira imigwi myinshi none ivyo bakina ukabona ntibavyizeye cyane ntibizeye yuko bashobora ukabona nyene kumengo equipe nayo iri kiri sous-estima reka nkoreshe terme neza Arsenal yagaragaye mu gice cambe mu minota ya mbere nka equipe iriko iri suzugura imbere ya Real Madrid raba perte ya Bukayo Saka ku mupira Mbappe yagiye agahura na Raya ineza na neza imbona nkubone guke hajya Mbappe ndamwageze kosa ku ruhande rwa Real Madrid kuko kiki iri equipe iyo ayifatiraho kujya kuno yari kirisuzu uko kono yari kirisuzugura yere agacashira mw'icambere bagatanga Madrid iyi match kiki aya masato twaba turiko tuvuga ibindi byavuye mu rukino kubiheze ariko Yves kiri kintu cyumvikana burya umwana muto agiye kugura no mukuru hari ukuntu amutinya nyene rero kiki hari idashakura amaso ya Madrid reka ndenda koyereke aho hantu nyimbuzi ikintu nariko ndavuga ku munsi we erega kiki ibi bintu jewe muri mu kanalize gatoye nakozejo nyimbubizi niyo resume y'imatch jewe nagize singovye kwemera cyane mugareka ndabisubiremo jewe nagerageje kukwereka yuko Arsenal yo kwirinda gukora amakosa nkariya yagombye gukora mu gice ca mbere ariko ndavuga ni Arsenal bakiyemera bakavuga ati nakare gutsindwa na Madrid ntaco bitwaye iradusumba dukini vyacu turabi biva mu rukino aho barashobora kuyibangamira ndavuga ni umumenyereza Arteta nawe nyategezwa kuba umuntu adatinya burya bwo bakarusha ku ruhande ariko kandi rero kiki impamvu ico kino uri kuvuga ngo umwana ngo yakina no muntu akuze wibuke ikintu kimwe iyi Real Madrid hari somo imaze guhiyindi bigwe kandi rifo ko bihuta kugirane kuciga ico kintu ijya mentale Real Madrid itsindisha ama equipe no mu gihe yagize urukino rubi rumeze gute irifo kuvyigako erega kike ntaco umuntu adakenyura kubera kuvuga uti none iyi kubera iki bobo bava babi mu rukino uburyo bushoboka bwose ariko bakarangira bakubwisa umuntu bakanamukuramwo kubera ko nyene nawe wewe ntaco bamurushije ahubwo bamurushije kuba concentre umva kiki muri travail rero mumenyereza agira wiga gutegura abakinyi bawe mu mutwe kucigwa umaze guhabwa nande na Real none umuntu yo kwamazira kujugumira gakiki kandi rimwe na rimwe tubona benshi Madrid yatwaye ibikombe benshi Madrid yatsinze atari uko bari bayirushije hari gihe wica ukavuga uti bwa bundi ya equipe ninatinyitse ahubwo turayitinya tukabizira rero kuri equipe nka Arsenal kiki ni esheke kuzusubiramwo ibintu byo gutinya Madrid kandi uziko vyahumiye benshi bari banayirushije bashobora kuyitsinda mu gihe bari kubahuka iyi rero ni shusho y'igice ca kabiri ca Arsenal
urabona Arsenal ntaho woma ishusho y'ikintu umukinyi yakinye wumva ko atiyizeye nuwava kuri ba wabona raba nka Trossard ukuntu yazunguruka mu bantu sinzi ko wumva ico kintu ndacumva nico shaka kubwira ahubwo utaraba urabona Kivior hari amakosa adakogwa sito kuri match zo kuri uno gwego iri ya perte ya bale yande ya Bukayo Saka nuri ya mupira Kivior nawe yakojeje ibara William Saliba mu kumuha umupira mugufi nyimbo vyibuka havamwe igindi okaziyo kuko Mbappe wewe yaciye awutera yawe uteye ukuntu nyene awurenza hejuru ndetse ahakwa no gutuma Kivior yaswa gutuma yaciye ababara Timbere yagiye kugira tackle acagirane acarababara nibaza ko ishusho y'urukino ari domination ya Arsenal Real Madrid kurekera umupira Arsenal ikawufata mukikabiri cyo ukoza kubera kugirane kutiyemera nizo kaze zingahe zibiri zitatu ariko ikindi kintu cavuzwe cyane n'umupira centre ya Martinelli Declan Rice akawutera ugakubita ko kuboko kwa Asensio nibitera so ni vare kuvuga yuko ndi atari penalty sinzi ukuntu wowe ubibona ico novuga kuri ico nivyo centre Martinelli ateye Merina arawukorako mu nyuma nkutera mu igori umupira ukubita ku kuboko inyuma kwa Asensio ariko icaboneka twese twabona umenga ukuboko kwari kwavuye ku mugongo umupira urakubita ko urabona ko na arbitre bamuhamagaye haciye n'iminota nk'umunota wose 30 seconde umupira urumva yahavuye ivamwo corner yari corner yarindiye corner kuko bakubise mu igori umenga sinzi wakubise ndetse ko kurutwa cankende uja muri corner rero vyumvikana arbitre bagiye kumuhamagara bati nyabuna ariko turaraba icatutangaje twese icyadutangaje nuko bavuganye amunyuma avuga ati tubandaye dukina urumva bo bafise ivyo barabiye ko ariko twiye kuvyo twabonye twavuga ati nukuboko kwabujije igitsindo kwinjira umupira kubanda ya mwigori kandi tukabona ko kuboko kwari kwavuye ku mugongo gato rero vyumvikana nibo bagize iyo konsta yabo ariko ntawo ushobora kugaruka avuga ngo ibinye nuko byagenze ku gice ca mbere ico ikindi kintu wovuga muri rusangi ku gice ca mbere novuga nuko Arsenal nkuko twabivuze Arsenal yahatswe kukerekana yuko defense centrale yabo ndavuga Kivior ndavuga na Royce Kera mupira yigeze gutakaza bafise attaque igize inyaruka Real Madrid baba hakije imipira bagiye baraho Madrid yayateguriye kuza gukoresha ingufu zayo Arsenal bahaswe hayo mahiye yego kuko amakazi yabonetse ni nayo novuga ko akomeye yabonetse mu gice ca mbere ya Real Madrid nta yandi yabonetse mu gice ca aturutse ku makosa yes imipira bagiye baratakaza batakaje gacabanyaruka ko Real Madrid ziyuko irafise abanyaruka irafise Vinicius nyaruka irafise Mbappe nyaruka na Rodrigo byanyaruka ikagira rero na Jude Bellingham atuma abanyaruka ashira imipira heza rero vyumvikana ico nabonye nico Arsenal yagize amahigwe Arsenal nabonye ibintu bibiri Arsenal yatanguye urukino ivuga ati reka tubanze turabere ya Madrid ngene kino hama mu nyuma bihakwikora ko gutsindwa mu gice ca mbere ariko igira amahigwe sha Jesse mbona ko bariko barayihweza ahubwo je ikintu banyeretse bayitinye barahungabana nico nsaza kuvuga ko gutinya sinokivuga kuko nta mukinya atinya uyundi barabatinya wabona mu kibuga mvuga ariyo nk'umupira kikivuga uti nuriya mupira umukinyi wo ku rwego gwa Champions League umukinyi wo ku rwego wa Arsenal ni gute nka Kivior atanga umupira ukananirwa gushika kwa Saliba buri iyo control kona yuko ntibari bwagira icizere cyo kuvuga ati tuyifatira hanyene muri uko rero kugira je umukinyi nabonye yigengesera cyane muri ubwo buryo umukinyi yitwa Thomas Partey yari sans faute no mu gice ca mbere arabakinyi yayikoze arabakinyi muri ivyo bintu twayiko turavuga bitabaraba hariyo Thomas Partey hariyo David Raya nta kosa na rimwe yakora ibaze kiki uriya munyegori jewe narakunda cyane umunyegori yitwa Ramsdale uyu yamaze ama equipa ya Korora nari muri Fulham yari muri Southampton ahubwo yiruka gukoro urumva yaza yayikoroye nayo naramukunda cyane mbona kumengo Arteta aguze Raya adakenewe
ndanamwage benshi n'ibinyamakuru byinshi wanashema no bugwangeze niko byaye bimeze buriya debizara zaramugoye cyane ariko impamvu yari yahe yari pressio ariko ashigwa ko n'ibinyamakuru kuko aje gutwara umwanya mu mwongereza wabo nara yatanguye nabi muri Arsenal ariko buyikavuga yuko Arteta yamuzanye nk'umukinyi agomba kuba ari mwigori mwiza mwigori mugabo ashobora guparticipa mu gukina ku maguru kuko kiki buriya bakubwira yuko ibi bita ngo umunyegori ngo gukina n'amaguru hari abantu batabisobanukirwa buri munyegori nawe yohagarika imipira myinshi gute muga iyo atakaza myinshi ikimuvako bituma atanga possession nyinshi kuri equipe adverse cyane gose iyi ni football modern hari nta munyegori ashobora kubaho atazi gutekereza amaguru ateza ibibazo equipe none munsi nico kibazo gihari muri Man City bivuga ati mbega ko yavuze City cyakurekura Ederson Morales mbega bizogenda gute ko ari wo munyegori tuzi ngahi buraya azukinisha amaguru rero ubu no munsi umunyegori akinisha amaguru n'umunyegori mwiza ni Raya yaje avuga ati ndamuzanye kugira ngo ega umunyegori si wa wundi ahari ngo gukiza ibitsindo bitinjira n'umukinyu no munsi ni bintu byage birahinduka ni bintu byage birahinduka ndabira rero kiki contre Real Madrid umugardie yipermeta kuza inyuma ya surface nawe bakamupasi uwo rero nanda mushiya mu bagize urukino kuva mu gice cya mbere urumva we yategeza hungabana uwugira gatatu n'umugabo yitwa na Declan Rice ariko kandi n'uwitwa Lewis Kelly mugako kantu wakabona Martinelli wakabonana uwitwa Saka wakabona uwitwa Kivior gatoya na Julian Timbere yari mwiza igihe cyose yari mwiza igihe cyose urumva rero kiki aho rero twariko turasesangura igice cya mbere igice cya kabiri kiki cabayemwo kudadanurwa kw'ivyabaye byose mu rukino caranzwe niki atana kimwe usize inyuma ku bwawe ni cyahe cyahindutse ngo Arsenal ironke ibitsindo itaronse mu gice cya mbere icyahindutse ni kimwe ntana byinshi murashoka ni icyaje ni umukoca kumbure yababwiye iyi equipe ntubona yuko mwayifashe kubera iki mudashobora kubahuka gukora ibi mutere mwigori mushika indani nka Bukasaka ndibaza yuko muri vestiaire yoba yamukariye ahubwo ati none ntubona yuko wewe twizeye ko urano buramuko kuwe udashobora gukina umupira wiwawe Bukasaka yatangwa igice cya kabiri atari Bukasaka mu gice cya mbere aza ameze neza ivyo bica bifacilita bica bifacilita kuboneka kwa hande kwa Odegaard rero vyumvikana ni match mbona yuko baje bavuga bati twagirageje gutinya Real Madrid kuri mu maso ubu rero ifo oze nivyo twabonye uyu Lewis Kelly ashobora kudeborda agashika imbere aciye hagati mu kibuga agakreya surnombre bagatakara Declan Rice akaduga imbere hatana uko amakosa aha naha ku ruhande rwa Real Madrid mbona yuko uwitwa Alaba atangura gupanika nawe bamwe kavuga ati mbega ko Ancelotti nabona yuko uyu mutama ariko biranga anatinya no kumukurango rero amakosa yagiye akogwa urazi ko ari kosa giwe yakoze habijya kufra Declan Rice yishirayo haciye umwanya muto ni kintu kihari rero reka turabigaruka ko by'ibitsindo ariko ubivuze neza cyane ariko akantu no kongera ku bintu wewe ushoboye kuvuga kiki harimo ikintu cyo kuvuga ngo ndemera cyane ko iriri yahinduka Arteta yarikoze mu ruhara rudasanzwe kuko twabonye changement zifaditse kabisa inyuma y'igice cya mbere kurangira amajambo rero mbona yuko yoba yatumye Arsenal yikangura harimo kwibaza ngo ko turi muhira kwigice cya mbere kirangiye ari ubusa ku bundi ko twebwe tuzi neza ko cyo tudakoreye nga tutazoja kugikorera Bernabeu vyukuri nga jembo na Arsenal kiki bagiye hariya barayaga bati numwanya ukwiripura kuko mu gice cya mbere Arsenal yagaragaye ko ico yaribuze kugitsinda Arsenal Madrid ari kuvyumva gusa mu mutwe ko bishoboka Arsenal ifise ibibazo by'ubusatirizi kiki irashobora gukrera na okaziyo 10 ntironke mu gitsindo muri izo zose Complicated Merino raba n'urukino gwe akinira kure cyane y'igori n'umukinyi aho umupira wo gutsinda kabisa umushikirera utsinda mugabo kiriya kintu cyo kwipositiona kiki
ngo aje hafi y'igori wabonye kiramugora cyane kiramugora hari n'igihe wasanga ari inyuma ya Odegaard kubera iki musanzwe umwanya wiwe ni nimero 8 rero Jembo na Arsenal bagiye hari yakiki baravugana ngo reka twubahuke kubera n'ubundi tutubahutse karatubana Santiago Bernabeu naco ntituva ngaho busa ko bundi ngo tuzoje ko batsindirayo canke nyimba ubwoba tugize ngaha ntituzobubura tugeze he hariya aho rero niho match yahindukiye mvuze Yves kucerekeye novuga nk'imikenyuro ni kintu cashobora nakuvye ku muco cyane ahubwo nyene no mu mikenyuro naho Arteta yahinduye ikintu nabona yahinduye kuri Arsenal wabonye ko mu gice ca mbere twavuze umwana yitwa Lewis Kelly yashobora kuzarubahuka gato akagenda agashobora guca hagati atwara imipira gatakara ari myinshi ariko ikintu cabaye mu gice ca kabiri urazi yuko uyu Lewis Kelly ari we yatumye Odegaard abaribe nivyo nakubwiye urumva Lewis Kelly urumva premier mita umukinyi yitwa Kamavinga yabereye ifuro y'igiti Odegaard turamubura igice ca mbere ariko Lewis Kelly amaze kuba yinjira akreyo surnombre Kamavinga aba perturbe niyo surnombre ikteyo nande na Lewis Kelly avuga ati uyu mwana ariko aradugana imipira cyane atangwa kuzaramubuza niho Odegaard yabaye libre bica bituma Odegaard ashobora kwarimantande Bukayo Saka urabona iyo umuntu umwe avuye muri defense akiyongera buryo Arteta akina akiyongera muri mediane bituma nakubwiye bituma Thomas Partey azimbere hanyuma uwari imbere ya Thomas Partey ariwe Declan Rice nawe akigira kure nukuvuga baba ariko baraza kugupressa kugusangi wawe ku nguvu kandi ari benshi buriya kike uzorabe Arsenal igera imbere y'igori ikreya occasion uwitwa Thomas Partey ari nko kuri surface de réparation abandi bose buzuye hari ariko wibuka ku munsi wejo mbwira aho Thomas Partey yatambutse rimwe mediane yayitambutse gake kabaho umujya umeze gute hari reka renda kwereka ikintu Arsenal kindi turiko turirengagiza Arteta yakoze Madrid yabahebeye umupira siko baraposeda mugabo ni possession ya Real Madrid ahantu yavuye kiki nakunze esprit ibi bintu bikinye kenshi mu ma rencontre akomeye Arteta rafise ukuntu avuga ko twamaze gutakaza umupira twese turagaruka burya Real Madrid nayo kiki burya nayo yabuza himenera kenshi kubera ko Arsenal ndakunda iki kintu kiki uzorabe iyi ni esprit mwe wasanze kwande kwa Paris Saint-Germain yubu yukuvuga ngo turadefanda twese twatatse tugende twese nikimenya mu kwataka Lewis Kelly araza akabafasha akaca muri iyo mediane kuri yabikora ariko ndagomba yuko mbutumaze kuba tuvuga ngo twatakaje umupira ni muze natwe tugira iyo block ya twese sinzi ko icyo kintu ugitahura cyangwa ukibona mu mikinire mu buryo Arsenal kinama Arsenal ico uwomenya iyi deuxième mita yabaye offensive cyane gose ariko sinzi ko uri kurantaho ndiko nako après perte y'umupira domination sawa mugabo mugutakaza umupira baraza bakiro groupa bose ku rugero ndetse kiki baza biruka Bukayo ukabona rikariruka subira inyuma kuko abakinyi batakunda gufasha abandi cyane naba bantuzenya burya aba mediate bakunda gusanta ko ari yo role yabo burya nka Odegaard wewe niwo mushasere wa mbere wa Arsenal imbere urumva iyo equipe nyene nayo nyene ikina possession muga nka equipe ya Real Madrid bari bazi yuko Arsenal itakaje umupira iza kugomba kucirondera bimbere byihuse ahubwo na Arsenal bavuga bati baba barondegwa ubarondera ntantange kubatora jewe tutaraba benshi hari Arsenal wiriya nayo nyene rafisa kantu ko kuzibira yakinishije muga kayifasha mu buryo bwo gukina neza kuko wabona basubiye inyuma bose bagaca bakreya rero hajya Real Madrid agoye kuzibira cyane ntubibure sinzi ko zagukiye kugushika kuri Real Madrid ubwayo ariko ndi kuri Arsenal igice ca kabiri nico nakubwiye yuko uyo mwanya wande wa Lewis Kelly yagiye gukrease nombre muri milie ya Real Madrid ikindi kintu jewe mvuga ni Declan Rice yagiye kuboneka nawe acisha imipira nuko iyi match n'ukuri ni match itereye umukinyi umwe nabonye bitoroheye n'umukinyi Martinelli
ntiyamwereye kabisa iyi match ntiyamwereye ni si Martinez twabonye kangana gose kwa kunda deborda ariko yakinye neza yagerageje gukora ivyiwiwe ni vya bindi twabonye yuko umukinyi Valverde ntiyamworoheye aha urakoze cyane urabona Valverde kiki ico womenya Valverde ikintu ca mbere catumye abamwi bibagira witwa kama no bibagira witwa Vasquez hariya ni kubera arafise ukuntu ari form ku defenda muri buriya hariya ariko kandi buriya numwanya usaba umuntu yiruka koko numwanya ahura n'abanyaruka kenshi yanditswemo neza vraiment rero uyu muhungu yitwa Martinelli namubonye cyane muri bijyana iko ndagusigurira by'ukuntu Arsenal igaruka yafasha cyane kuko wabona yuko niwe ikintu cyabaye mukabaje kuva Joao Valverde ndamubona kuri uriya mwanya wa Real Madrid Martinelli niwe muntu nabonye yagerageje kumuha akazi kenshi irampeshe Valverde kwa duga niwe yamuhaye akazi kenshi kuko yavuga ati jewe uyu ntandugana imipira kuko iyo Valverde dakuduga wabonye ko mu rukino tutabonye navyo nturaje gushika kuri Real Madrid tutabonye Rodrigo yabaye oblige kuzaragira iyo defense do soutien kuri Valverde kubera batinya yuko ijya kote yabaye menace kuri Martinelli na Declan Rice yazaramwarimanta gose gusa nuko hatabonetse ama centre menshi aca hariya nivyo Lewis Kelly atwi pass itanze ahagaze harya rero ico novuga muri deuxième mi-temps ya Arsenal novuga yuko abantu nogira nkiri batatu jewe no Felista cyane gose ariko babiri by'umwihariko umwe ni Lewis Kelly uyundi ni Thomas Partey yakoze travail exceptionnel nanje rero kubganje muri abo bose nta urusha umusore yitwa Bukayo Saka uyo yakinye ariko inge nakubwire iyo uvuze Declan Rice na Zeri yakufra umenye ko za provotswe zose ikosa ryabagiriye nani Bukayo Saka kiki ahubwo yatanguye niwe mukinyi wa mbere yikosoye mu gice cya kabiri kurusha Arsenal bose kuko Bukayo Saka yageza ahantu ubona yuko singomba kurekura umupira ndagomba ni nka provocation yagera kuri Real Madrid kandi wewe urabona acenga yinjira komerere Real Madrid bari benshi nta nubwo yarondera hariya kuri uriya murongo uja muri corner ahubwo yatera yinjira aza ino muri surface niho havuye ko Real Madrid uraho mukinye kiki iyo yashize umupira ku ruhande kuguru kububamfu wewe uri muri zone yiwanyu yuko defenda umupira uburi kure haba hariyo possibility nyinshi zo kumukorera ikosa kurusha kuwo mwaka ariko raba iyo yabakuye umupira akawuzana gushika hariya haterewe ziriya kufura zibiri kuko zasa nizabaye muri zone imwe cyane ko iya kabiri mugabo yari kote igoshe oya sina droite comme tel yari hagati na hagati yatumbereye afsa ni yaronka image araza ko yiduha mugabo gatoya gahengamiye kuri kote goshe mugabo raba iyo travail ya Bukayo Saka ariko kandi wibuke ko witwa Alba bageze igihe baravuga bati wewe vamwo uwo musore nawagire uwo musore yitwa Bukayo Saka kubganje kiki niwe mukinyi ari mu bakinyi utosiga inyuma mu babaye beza cyane navuze batatu ariko hari ikintu dukunze kubona twebwe kenshi turakunze kubona travail y'umuntu qui a changé les choses ahindura ibintu match gatsindwa bakayitsinda cyangwa umuntu yatsinze ariko tukibagira babandi bari umenga bari nyuma y'amarido babandi babujije kuruki wapfuye kubera abo match ya Real Madrid burya yapfuye kubura Thomas Partey kubura yapfuye kubera Thomas Partey ego niwe yishe match ya Real Madrid kuko numwe yabujije umwe yari manta abakinyi batatu tuzi bari imbere ndavuga kufata Jude Bellingham akamubuza ikintu cyose uyu yishu umugwi wa Real Madrid yahaye akaryo keza ko kwidagadura kuri Declan Rice kuri Bukayo Saka kuri Martin Odegaard uyu iyaza kuba Bellingham ari mwiza ntitwari ko tuvuga ibintu nk'ibi rero kiki hari ikintu kimwe tuba twavuze ariko ucubona n'impamvu y'ivyo byose uvuze byabaye erega kiki iyo equipe ifashe umupira igatransforma umwe mu bari inyuma ngwaze uraze kintu twatumenyere mu equipe menshi twari tumenyereye kubona aba defenseur kenshi nibo ama equipe menshi akoresha aba defenseur bo muri centrale kutraversa begera mediane iyi ni style uzobona na Rudiga cyane muri Real Madrid no mukinya kunda kubahuka akagenda wanabona nigere hagiye banatambuka akagenda ni style y'uwitwa Rafael Varane
yabikina neza cyane muri uriya mugwi wantuze ariko sinigeze mbona umuntu arusha ivyo bintu umuntu yitwa Gerard Piqué. Piqué yarajyana muri surface hariya kandi aciye hajya no kuvuga a profit abonye bishoboka gasuye akegera imbere mugabo umugwi wa Arsenal Kiki Saliba arabikora cyane mbere arabikora kenshi iyo style yiwe ariko uwitwa Lewis Kelly ngomba nagusubiye mu iki kintu Kiki eregi yaje akaba nimero 6 Thomas Partey aba 8 ariko wibuke ko abaye 8 baba babaye 4 muri mediane ntibaba bakibaye bangahe batatu nka kujya twe tubiharura kujya umva hariyo formation na animation muri animation ya Arsenal rero impamvu buriya n'abantu babona Arteta adakunda umuataka nimero 9 umwe ajejwe ibitsindo gusa akunda gutunga umuataka azaga participa muri je Kiki nico nye cyo gucreate sinombe muri mediane igihe Lewis Kelly azaga hanje Thomas Partey Declan Rice hamwe na Odegaard hariyo no umuataka wa Arsenal nawe abayaje muri mediane sinzi kuvyumva erega aho babaye bangaye babaye 5 aha rero habasigaye zakarite zo kuvuga ngo tubanigira ngaha no kuvuga no kubanyongera ngaha niga kuzobona umukinyi yitwa Jude Bellingham bamureyishije muri ubwo buryo ibaze nawe hari abana Mikel Merino urazi ko akinira muri mediane cyane none aje kudekrosha mu gihe uwitwa Lewis Kelly nawe yamaze guhambya abandi babaye bangaye Kiki babaye 5 babaye 5 reka nico cabaye iyo Arsenal ifite umupira yaba 3-5-2 uwitwa ekipe ya Real Madrid nyimba hari kintu baje bagomba kudatakaza niyo ntambara yo muri mediane niyo navuye ngahanda yuvuga niho barushirijwe sawa rero raba quality zo kuba mu mediatere za Declan Rice za Thomas Partey zuitwa Odegaard na Mikel Merino bijemwa kuko n'umukinyi ku umupira kukugura buriya uzomugozi ivyo kwiruka cyane kukugura buriya ni gakeba mwaka umupira na Lewis Kelly yashwa kudeporta kaza no kuvuga habasigaye ko uriya Thomas Partey ya systeme yiwe yugukasa yubukasere ayikorera muri zone yanyu urumva ayikorera muri zone ya hehe ya equipe adverse kuko Lewis Kelly niyo yamaze kumurungika yamaze kumurungika nuko rero naho rero Arsenal yagerageje gukura ariko Kiki ku munota wa 58 abantu batavyiteze cyane batangwa kuvuga ati yamara iyi match zashobora kwaba nile canke benshi nabo biteze ko Real Madrid nayo ishobora ku create surprise kuko hari Vinicius hari Rodrigo hari Jude Bellingham ariko cyane hari Mbappe Kiki witega igitsinda umwanya wose n'abantu bashaka kugutsinda tubona kufra ibonetse ku bwa Bukayo Saka kosa yaragirwa na Arabanyene buriya makuru avuga ya sokorowe kuri uno munsi Kiki avuga ko proposition ya mbere y'umuntu yitwa Martin Odegaard ya propose yuko batanga centre ariko Declan Rice ngo amubwira ati ya propose ko batera centre umva barondere ku mitwe Declan Rice amubwira ati yamara ibi bintu bakoresheje ngo ni no sense ati ibi bintu nta sense bifise uri kuraraba umupira uteretse ubona imitwe twoyihande muremure dufise kwari kurubona umupira twawurondera kubanza kubahana biga muremure bafise ni Marino gusa bari batatu ku mupira yari Declan Rice Odegaard hamwe na Bukayo Saka Bukayo urabona Bukayo ko ari hafi cyane cubiraba nico ciza cyo kuba kuri budgetive rero Bukayo Saka amaze kubumviriza bose ivyiyumviro byabo yabwiye uwitwa Declan Rice ati if you feel it hit it nyimba wumva uvyumva ukavyizeye ukavyiyumvamwe yijugunye nico no kwita to hit no kuvuga ku kugurura no ni nko kugurura ati yijugumize kumwe mu kirundo bavuga ati bana yitabure Kiki umusore yaravye mire hari ikindi kintu cabaye nibagiye hari amashusho menshi yagaragaye muri kino gitondo yerekana uwitwa Nicolas Jovel
umwe mu vyegera vya Arteta mu bamenyereza babafasha Arteta cyane bamufasha kurana amaset ahubwo yahamagaye cyane Declan Rice amwereka ati yikebe yicembe yikupe urumva iyo shusho naye yagaragaye uwitwa Declan Rice kiki yagufatiye umupira arawukeba awucisha inyuma neza cyane y'umukinyi yari wanyuma kuri mire ya Real Madrid nibaza ko ya Jude Bellingham after inyuma ya mire hari Odegaard urabona Odegaard Fede Valverde niwe yari wanyuma paraporo ya umupira waciye mu mugongo kiki umupira yawukevye abantu bose bagiriza ikosa uwitwa Thibaut Courtois kuri uno mupira sindabatahura kuko kuri kufra ni ibintu bibiri kiki kuri kufra ijya meri cifasha umunyegori no kumufasha ko umupira udaca hariya voilà urumva ariko waciye hajya muga wakase ya urondeye kandi abanyegori urumva mu bisanzwe kiki je nabanye umunyegori mu gupanga mire uhuza ririya poto n'umupira n'umukinyi wanyuma kuri mire bigatumbera na gutyo ega bazibira kote wewe uvuga uti je nico kintu cyambe bakwigisha kuri kufra no kuvuga uhuza ririya poto n'uwanyuma kuri mire n'umupira huteretse niyaje horobona munyegora abagira gutyo cyane yumviriza uwanyuma kuri iyo mire ariko nibaza ko ngaha harimwo ubuhinga bwa Declan Rice bwinshi kurusha ikosa ryande rya Thibaut Courtois niko mbona unaravye two turaraba iyi foto urabona yuko mire uko yari imeze ni Declan Rice bariko baragerageza kugereranya sinizi ko wibuka kufra ya Roberto Carlos bakina match amikana no Bufaransa Brazil yateye kufra ari kure nko ku metero nka 50 atera kufra iragenda irakata niko iya Declan Rice yagize kuko we iyi mire yoye yayikontrole niyo kufra yateye irakata rero Thibaut Courtois wewe ko yaramaze gushira iyo mire yiwo hajya yavuga ati umupira ndawiteze kuca hejuru ariko ntiwaciye hejuru waciye hagati na hagati ko novuga rero vyumvikana umupira uranyaruka gusumbya umuntu gusumbya akisi y'umuntu rero Thibaut Courtois yagiye kubona umaze gushika aragerageza kuwukurikira biranka rero vyumvikana ni kufra nziza cyane gose ya Declan Rice inyuma yaho ubundi uyu mugabo ni jambe ko batabizi ni jambe yatsinze kufra ivyo byose mbanza kubiraba na statistique ni jambe yabitsinze mugabo buriya kufra nyinshi yagiye aratera muri Arsenal kiki wabona ko zigenda zica zibura kano gato kuvyabaye kuri uno mugoro ubu ntawo zose kumukorera mugabo kufra igitangaza iriya ya kabiri iriya ya kabiri kiki ni gitangaza koko ni jambere muri Champions League muri stage nkiyi hinjiye kufra zibiri mu rukino bimaze kuja mu knockout urumva ni jambere bibaye n'aba Messi bazi kubise contre za Liverpool muga yabari imwe urumva ariko ndakubwije ukuri kufra ya kabiri kiki sinzi ico woyivuga ko mugabo yaje tutavyiteze mugabo arasubira gurura umupira kwa kundi nyene nta muntu numwe yaravyiteze ariko ni Declan Rice ari ibintu bikunze kuba ukavuga uti uyu muntu reka turabe ko agira vya bindi urumva wewe yaje kufra ya mbere harayitsinze umuntu aravuga ati wow teye neza mu nyuma so kubera kufra ku munota wa 70 gutyo abantu baravuga ati uribuka ko navuze ati muteye ntavyimbigwe even ndibuka zigeze kunshikira kera nkina hari mu cicaro ca kane nkina muri Flamengo ntera kufra ahantu ndatsinda igitsindo hama haciye umwanya haba ikosa hahandi nyene abantu bose bari hanze baravuga ati uyu mwana yikufra yinjiza arasura kuyinjiza even yinjije kufra handi nyene zibiri hahandi nyene kwa kundi nyene rero vyumvikana ni Declan Rice avuga ati ahantu nabonye yuko Thibaut Courtois kuri kote gauche yiwiwe nahantu nabonye menga birashoboka ko nteraho bikamugora kuko umugardie wese arafise kote ari faible umugardie wese bo ico maze kubona kuri Thibaut Courtois n'umunyegori mwiza cyane nikimenyamenya yabigaragaje bucyo mwiza ba Real Madrid Thibaut ntiyoburamwo ku mugoroba wejo yabafashije byinshi raba nk'imipira yakuyeyo ibiri yose ise burya se ni 3 kuko yabanje gukuramwo wa Martinelli uwakabikubwamwo na Jude Bellingham uwa gatatu abari wawukuramwo utewe na Mikel Merino siko Thibaut rero no mumenyegore mwiza ndavye nko ku bitsindo biriya byinshi Madrid Barcelona bagiye bamutsinda
iyo wamuravye mu mfuruka nziza kure ukavyegereza imfuruka uyu mugabo ntagenda kandi niko nabonye haba hejuru haba hasi yes ni ya umugardian afite ati uyu kuri côté droit umuteyeho ni sawa Declan yasase gutera kuri côté gauche ariko un tout petit peu hejuru arashirayo nabwiye igihe twakubona kamashini hariya namubwiye ati urabona ingene nako Thibaut Courtois ahenza abantu umupira yabonye ko atawushikira ariko yapfuye gusimba mugabo niko bimeze hari igihe niwerekane ko wahagaze ariko ni oya sukuterekana ntiwibaza ngo ni kutoa lawama uburiya umupira yagerageje gusimba ku buryo uciye hashobora kugarukira awukurayo rero byumvikana ni Declan yatsinze kufra nziza igitsindo cya gatatu Lewis Kelly kuzamera nkuko atabona neza Mikel Merino bari babonye ko bishoboka nakubwiye Mikel Merino raba rero ahantu yawutereye ikintu Mikel Merino yagize Lewis Kelly afise umupira kuko ujya mupira yigeze kuba awuha Martinelli araho musubiza Lewis Kelly mu nyuma Merino yarahagaranye nande na Rudiga hama Merino amwikurako aza arirotira Lewis Kelly aramuha ibiboneka nuko ujya mupira nta kundi yari kuwukina swati yari kubroka umusubiza ariko we yatereyeko ibintu Rudiga atari yiteze ibintu Thibaut tutayiteze kuko hajya hari ahantu haramuzibira hari abakinyi benshi akubitira ko direct kuko icana mu shoboje ico kintu Mikel Merino n'umugosha rero guhindukirirako ukinisha gauche iyo ari umudroitier yateresha extérieur du pied ariko ari umugoshe yateresha intérieur du pied akubitira ko direct Thibaut Courtois ntiyari yiteze ko ujya mupira ukubita umupira kabisa abona ushise mu mafire ndavuga ati Real Madrid barayihejeje abantu bari biteze reko Madrid shobora kugaruka umwanya n'umwanya hari ico bita ngo iminota yabo ariko kiki uko iminota yegene niko Arsenal yaba nziza kurusha mu marecuperation y'imipira bace batakaza espoir bande Real Madrid oya Madrid bagerageje kura yuko bashobora kugaruka ahubwo Madrid wabona ko ri motive kiki muri vya bintu vyavuye kuvuga ngo reka turabe yuko twogaba ahubwo Arsenal yabaye nziza cyane no nta nubwo yagiye ngo kungwe bazibiri eka oya gusa yabaye ariko wabonye remplacement yagirishije ingene Leandro Trossard yaza nibyo ndiko ndakubwira byaboneka yuko abayemwo gestion idasanzwe ariko rero Yves unkundire ngaruke kuri Real Madrid rero twaciye kuri Arsenal Real Madrid ngarutse ni Madrid yaje igize iki icambere nabonye cabaye cikosa ni umukinyi nako umumenyereza Ancelotti kubganje nabonye yuko ila paniqué avant le match. Comment? Ya panitse gute? Sinumva ingene ashobora kuba dira tu no championnat yose, presque championnat yose, arafise Ferland Mendy, arafise Fran Garcia. Ariko kubera ubwo bwo bavuga ati ngo jewe Bukayo Saka yogira ikibazo, umukinya mazi imyaka irataboneka akamutanguza mu kibuga. Inde David Araba. Ariko ico kintu cyo naboye ati yakoze amakosa kiriya ruriya ruhande afise ibibazo kuko kiki Fran Garcia amazi imisa hakina vyiza umukinya hakina wagiriziki Araba ku match yejo bitandukanye n'ivyo abandi bose bakoze Araba igitsiro ca mbere cavuye kuri we nore si ikosa yakoze none ama débordement yabaye kuri Araba yabaye kuri Valverde baciye hajya kwa Araba kenshi baciye harya ariko hariyo Saka kiki oya ntacyo niko ndakubwira none Saka waza kumushira kariya kana ngo Fran Garcia twaheje Arsenal ngiranje kuri Real Madrid ariko tunyarutsa kuko tubika Madrid nico nabonye ndavuga nti kubera iki yizeye uyu atizeye umwana yari gufuma akora amakosa uyu mwana akavuga ati reka ndamuhinduze na Araba apana gucutanguza umukinyi amaze 2 ans ataboneka mu kibuga akaba atanakirana neza yasore kujya mu mvune kandi bavye uko yanababaye indico ngo nayo kwakoze ko irindi kosa nabonye Madrid rafise abakinyi babasatirize beza nta kintu na kimwe bariko barabafasha cerekeye ku défendre défensivement Vinicius il n'a pas participé Rodrigo yabi pas participé Mbappé niyaza gufasha kuko hagati bari débordé kwawe ko ngene rero sikere sinobo twabivuze sinumva ingene mu gice ca kabiri mu minota nka 60 ewe gice ca mbere igoro rya mbere ginji atashobora kwiyumvira ati jewe ngira iyi mpinduka kuko Vinicius yari out kabisa muri rukino ntiyararimo urumva
kuko atiyumvira avuga ati okay na Rodrigo twambuze muri iyi match Brahim Diaz numwe mu bakinyi iyo yinjiye akiriyo difference yo wewe arataka aranafasha no kudefend uyo mukinyi ntamwiyumvire muri deuxième itavuga ati wewe Rodrigo vyanse wewe ingo vayo ndize Brahim Diaz ariko ivyo ibintu Brahim Diaz yinjira mu minota 10 mu minota 80 niyo makosa yakoze Vinicius ntigeze aboneka mu rukino ariko wewe still umugumizamwe kame muri umukoco bavuga uti nabonye ko uyu vyanse kikireka renda kubwira ikintu kimwe abakinyi nk'aba Vinicius aba bakinyi do classe mondiale kiki ntibashobora kuba remplacer muri match yariyo yose ngo vyanse ava n'imiburiburi atari mu minota 10 yanyu ivyo nivyo twiha nibibaho kiki gombo vyumve cyane Vinicius ntushaka kumukuramwe equipe ikikeneye Ibitsindo none nakubwiye mu rukino 0 pass 0 tir uravyumva 0 pass gute 0 pass hari bari pass ya none kugira ngo iboneke Ibitsindo cyabonetse ariko ico ndakubwira wewe urukino rwamugoye ega mu kintu wowe ushaka intsinzi sawa ingera kubwire tandukanye ikintu kimwe hari gihe ushobora kubona Real Madrid nziza mu rukino kavuga uti ariko Vinicius si mwiza hamwe no mukoramwe nkongeramwe nakandizeye ko ashaka mbwira iri ya Madrid yari mbi yose ku rugero gukutoza gufata utohera kuri Vinicius wewe mukugira kandi umenye nivyo Real Madrid yari kira Real Madrid yari kiki ni ibintu byo kurondera ama contre attaque niyo yanayabuze inde yaronsa ariko ntakiki wavyanga wavyemera Vinicius ntashobora kuvamwo ngo kenshi ni cyo kuvamwo ibibaho unaniye ocuzana nde ivyananiye Vinicius wovyizera abana bari hajya bande izi bacu z'abana wewe ubimenye oya simaci z'abana nuko jewe nubaha icyo biciyumviro cyawe mugabo ntaho uzobibona neje uzobibona ahari umukinyi ngenderwako ndore bimunaniye n'ubundi bimunanira gute wohebera ko byamunaniye ko match tarahera abakora bakenyi hinga nakubwiye kiki reka nawe kuvuga ibintu tabanje kuyumvira neza kahise ko ibintu karagaje aba Vinicius bimwe vy'ukuromonta vya za Real Madrid nibo babikoze kandi muri iyo minota nyene wowe uri kuvuga ko boviramwo none hinga nakubaze buriya City bayikuramwo muri 2022 Chage bayikuramwo kuva ku munota bibiri byose babitsinda iyo bakuyemwe abantuze ko nako byari byabananiye none Madrid yegutsinda ntugaruka inyuma iyi match apana ngo je ndiko nakoreka yuko abo bakinyi bahabwa iminota byose bikanka mu minota yose ntushobora kuvuga ngo bamukuramwo hakiri kare kandi ari umukinyi amaze kuguhinda uyu n'umukinyi umwanya ashobora gukora ikintu niyo mpamvu babubaha umukinyi wese ari mu kibuga umukinyi wese ari mu kibuga umwe arashaka ikintu arashaka umukinyi wese ari mu kibuga hinga nakubwire ico kintu umukinyi wari wese ashaka gukora umwanya wari wose wowe uri kuravuga none amahirwe woha aragire yuko bikoraho nico kimwe na ntuze na ariko none jenemera yuko Vini yagize match nziza baba mbi yagize match mbi ya mbere mu babi imbere muri Real Madrid yoba yarimwo kumbwira yuko ategezwe gusohoka ava ngo 15 minutes 10 November ku minota 80 akavuga ati ndagize ndamukuyemo ariko kiki yo abakenyi nk'aba nibasohoka 15 minutes avant jewe meme contre Atletico asohoka yaravyisabiye niko bimeze aba ni classe okay nimba ari classe abona Ancelotti afise ni assume rero biriko biraba yes kuko iyo wewe ugomba ufate ko tamura plage kare ucuvye yakasuma ya kare ari kugira ya Rodrigo Brahim Diaz ego hanyuma no Brahim basi Mikel Aronse yayikojejiki none 10 wikora miki umanze gutsinda bitatu none wagomba yinjire ryari ne Rodrigo umuhinga aye kugira ngo basi kubwiye mu minota 10 ya deuxième mita 15 minutes ya deuxième mita ucukuramo Rodrigo ari kuvayo sha we ntuzopfubaye ubumenyeretse ndabikurahi kandi ukazomubuzoba wayinirunde bazoguhonda nibara ribi kuri YouTube mutubwire mwana bavye ma yewe mbwira ukuntu kiki wofata ngo Rodrigo na Vinicius ngo bakuyemo ngo igice ca kabiri kigitangura oya je nibibaho ego Vinicius nawe Vinicius ku munota 75 yamukura ivyo renda kubwire nta nawe uzopfu bibonye sawa abakinyi ngenda koko nka Vinicius na Rodrigo bamwe batsinda mu minota match kunaniye Madrid uri un joueur de ushima honye ivyo uri kuravuga bitare no muri philosophy ya Madrid Madrid ni equipe n'ubu batashe bavuga ati twebwe turi equipe twamaduhebura biheze ucuvuga ko bamwe babigushoboje mu minota ya
hanyuma iminsi yose bakuramo ngo kuri 65 minutes kabisa aya kweli sawa no naco baradufasha reaction rero zakurikiye match kiki nazo ntaho genda ataziciye mwitwa Wayne Rooney yavuze byinshi ku rukino mugabo yahagaze cyane ku mwana yitwa Lewis Kelly ati ndibaza ko uno mwana atakano kamwe umuntu aremanwa ati akantu kubwoba Imana yaribagiye ko kamuremana yego kabisa ararinda ati nibaza ko ari umukinyi wa mbere mbonye ku myaka yiwe afise imyaka 18 18 kwijejo hirya yejo urumva akina atabwoba nabukeya urumva ati kuva ku ntango z'urukino yakinya atabwoba nabukeya ari karagaragaza ati yateje ibibazo byinshi cyane Real Madrid urumva ati gukrea bimwe byo gusohora umupira kwinjira mu bakinyi sans problème wibaza nyene kutegezwa kubasohokamwo ati ku mwana w'imyaka 18 ati gukina niriya confiance yifitiye kijya cizere yiremana ati nibaza yuko ari ibintu by'igitangaza ati yagize ijoro nyiza ridasanzwe uno musore ntuzenya Lewis Kelly ku bisanzwe rero Declan Rice nk'ibisanzwe niwe yabaye homme du match urukino niwe yabaye homme du match mu rukino gwejo Lewis Kelly twavuga rero yatanze assist imwe atanga pass kiki ku bice 95 zemeye zibare yisiga yego kabisa yatanze key passes zibiri za passes zimwe zinjira muri zishobora gutera ibibazo no kuvuga zimwe ziprovoka action iri dangereuse nyene imbere y'igori hanyuma yagize amaduele ndwi aganya ane hanyuma dribble ziwe zose yagize zabaye 100% race nukuvuga igihe cyose yacenze byose byakunze yagize tackle zibiri clearance imwe block shoot kuzibira umupira ugiye mu igori imwe hamwe rero n'amanota yaronse yaronse amanota 8 n'igice kimwe ku manota ku 10 ari classe ku 10 master class rero hanyuma inyuma y'urukino nawo reaction ya Arteta yari imeze gute yavuze ati iki ni gice cambe kihetse ko muri zi match zibiri kiki iminota 90 yambe bayita 45 ati ubu turashobora kugenda Bernabeu dufise yuko tuzi yuko hari impamba dutekeye dutwara kabisa ikwiye ati rero ariko ico tugerageza nukuzogerageza gusubiramwo kuba beza nkuko twabaye beza uno munsi ati tugiteguriye gutsinda urundi rukino tuzotegura urukino rwo gutsinda ntituzotegura urukino rwo kuja kurondera kunganya canke ibi oya bakoze rero urumva Declan Rice nawe niwe yavuze y'amajambo après yavuze ukuntu bahaririye kuri iriya ntuzenya kuri ya Kufrati Martin ari we Odegaard ati yavuze ati tuyigire cross tuyigire centre Bukayo nawe avuga ati abambe ati tuyirekere saka abari wayitera tugenda mubwiye ati it doesn't make sense to cross ati ntibitawuritse n'ibintu bitumvikana kabisa kuno umupira twa crossa hanyuma rero Bukayo Saka cyamubwira ati nyimba vyumva yuko bishoboka yijugunye yikubite mu rusenga rwa Real Madrid Carlo Ancelotti na Real Madrid rero kiki muri Champions League yose bamaze gutsinda imigwi 111 itandukanye Real Madrid muri Champions League imaze gutsinda inkino bambe imaze gutsinda imigwi 111 itandukanye muri Champions League ariko muri iyo nta mugwi witwa Arsenal urimo kabisa bahuye iri nigira gatatu bahuye mu mateka yabo yose ya mahiganwa ya Burayi uretse Madrid kutaratsinda Arsenal nta nigitsinda umukinyi wa Madrid arayibona urabizi ari 0-0 mu nyuma kimwe kubusa muri Ibitsindo final 2005 baje batse Ibitsindo bitatu urumva muri Champions bamaze gukina Ibitsindo 4 kubusa vya Arsenal kuri Real Madrid witwa Sneijder yakiniye Inter de Milan ati je iyo kufra muri ko muravuga ko cari gitangaza ntavyo mbona na gatuye yari kufra ibaye acaragaruka ati ndazi yuko amajambo yanje mushobora kuyabona nko kumengo mvuze ibintu bitangaje mudatahura ati mugabo ni ibintu byoroshe cyane
kukunja uriya mupira canke kuwucurika kuriya mu gihe uri umuntu ashobora kubikora voilà yaciye igarukana urumva ni nkuko uvuga uti Messi abikoze ntuvuga ngo yakoze ibintu bikomeye reka ndabisubire mu majambo mu gifaransa ukuntu vyanditse c'est extrêmement facile de donner une telle courbe à un ballon quand on sait frapper maze ko imipira yose yagiye irakata ati jewe kubganje no wakabiri waka gusa ico Declan Rice yakoze peut-être abandi benshi badakunda gukora nugukurba uriya mupira urimwo ziriya nguvu nyinshi cyane kuko yawutera nk'umuntu ari karakidegaja nyene mugabo kikaba kirimwo ubuhinga bwinshi nye muri uko kubuka ati je kubganje mire yari fotife yego raba ikintu cabaye Yves igitsino ca gatatu mire yarigizwe n'abakinyi bagera kuri 4 ba Real Madrid 3 ba Arsenal hagaca kwikako na Rodrigo niko haciye habiki abakinyi 3 ba Real Madrid bavuyeyo baca mu yo Libre nziza ateye umupira bon hanyuma rero izindi reaction umuntu yovuga kuri match yeje witwa Jude Bellingham yavuze ati tugira imana ko vyabaye bitatu gusa yego nico kintu mbona gitangaje muri ino match ati je mbona yuko vyari no kuba bibi cyane kurusha Kylian Mbappe kuri Instagram we yanditse ati il faut y croire jusqu'à la fin dutegezwa kumva ko bishoboka gushika ku mpera baracari ivyizigiro urumva ati dutegezwa kuvyizera ibi hari wanditse avuga ngo Real Madrid ifise ibice 4 kwijana kushora kwikarifya ariko nije abantu bavuga ariko ngaho biracakunda ntawo biza Lucas Vasquez ati nyimba hariyo equipe ishobora kwizera ko yogarura bitatu kubusa kuri inosi ndabijeje ko ari twibwe bamaze kuvyerekana kenshi bihakunda Raul Asensio ati nyimba hariyo equipe kuri inosi nawe yavuze nk'ivyo nyene ati twebwe turavyumva neza mu mutwe wacu ko ivyo bintu bishoboka iremontada hariya Santiago Bernabeu ni kintu gishoboka cyane ntituzobibona si kuwa gatatu urumva ariko ni Arsenal kabisa yinjiye muri histoire irakoze ikintu kibinje muri histoire bakoza amateka nibaza yuko mu myaka 10 iri nyuma atanu yari bwabikore muri izi knockout za Champions League kuri Real Madrid ni Arsenal yinjiye muri histoire ni Declan Rice agiye kuvuga imyaka n'imyaka kuvya koreye Real Madrid muri uno mwaka rero mvuga nti Arsenal nubwo Arsenal yaje bayitinya bose bavuga bati muratinyiye equipe ije ini nguvu nyinshi kuri saison zibiri muri Premier League zitatu muri Premier League ariko vyumvikana yuko iyi Champions League irerekanye ko Arsenal equipe ikomeye Declan Rice rero yabaye homme du match après kufra ziwe zibiri magique abaye umukinyi wa mbere atsinze kufra zibiri muri match imwe mu Champions League muri phase ya eliminatoire direct statistique za Vinicius zari mbi cyane kiki nta gitsinda nta passe decisive nk'uko wamyo bivuga nta tir cadre nta occasion créée nimwe nta passe clé no kuvuga ya passe imwe ishobora gushika ahantu ikaba uvuga uti ngaha yokora ikintu yovamwe ikintu nta dribble nimwe yagize iyumvire nk'uwo mukino nta na centre yatanze iyumvire nk'uwo mukino urumva yagize ibiharuro bibi cyane rero ivyo rero ni bimwe mu byo umuntu ashobora kuvuga kuri runo rukino rwa Real Madrid nibaza ko tubitanze byose baratubwira nibaza yuko babishimye ivyo dushoboye gutanga